u Rwanda rurabagiriza neza rutari munwa yuko mukorana na FDLR umuhari bavuga yuko wasize ukozeho nyabwoko mu Rwanda. Musanzwe ni bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi w'umwasi wawe aca umwasi. Nivyo bariko baragira ndahandi navuga ngo abanyarwanda ntibabizi. Barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. None ntibanyambitse bara ubu nyene vuba umushikiragaji Kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene meze jewe yaranyagirije neza ko cesha kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagirishije inama abahutu mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi nta ikindi ntimwava Burundi bavuze rero Burundi barafasha FDLR no kugira ngo bambike ibaro Burundi kuko twebwe abantu bose akora iki mu Rwanda ubuhiraye agahonyoza kirenge nga mu Burundi misi yose twamufashe tukamurungika mu Rwanda bonyene bamucira urubanza twamatubarungika ni beshi nta nabono hari ivyo biramaze gukorwa vyama biriko birakogwa nubu naho twamufateje umuntu wese nkoze ikiyo mu Rwanda twe duca turungi naho ubona imbibezi ugaye naho tuzi ko Rwanda ariko rugira umugambi mu biko Burundi twebwe ntitwemera yuko hari umunyarwanda wo mwicanyi hariya atubera mu gihugu cyacu naho mworaba muri kahise ka kera ku Burundi nta Burundi bwigeze bugwanya igihugu cikibanye ivyo rero turabibandanya nico tudashobora gushigikira umuntu ariko akora ikibi mu gihugu kibanye twe turabikora nico gituma bwere bijya bitubabaza cyane mugabo kwambika ibara umuntu nabwo so buntu ntibahava bavuga ngo naba ngo no buntu bijya bariko baragira. President Kagame jo bundi yavuze yuko ibihugu bahanura bibe hariho kimwe bariko barumvikana bana ko bashobora gutora inyishu mu misiza abantu benshi biyumviye ko bari Burundi hari ibiganiro murimwo na leta y'u Rwanda kugira ngo mushobore gutorera inyishu ibibazo mufitani. Genda vyumvise aracyemvuga ntingirangagira yikubitagashi umwumvikano w'Uburundi n'u Rwanda bihagaze kuri umunsi yashatse ko twumvikana biba biheze mbere nace nibaza nta avuze ko vyaheze angira ngo rero agira shyire mu ngiro bimwe twumvikana nivyo nace niyumviye kuko ibiganiro hagati y'Uburundi n'u Rwanda ni ibiganiro jewe nyene nitangurije jewe navuze u Rwanda n'u Burundi dupfiki ndabona ni ingorane nuko Rwanda rufise imigambi mibi ku Burundi ndavuga ni kugira mu nyereke ko atamigambi mubi mufise ku Burundi zana abantu bisha abantu mu Burundi igihe batembagaza ubutegetsi tubajana imbere y'ubutungane kugira ikibazo c'ibihumbi 2015 gihezwa n'ubutungane mu bisanzwe urabona yari yaciye aja kurondera no gwaruka mu makambi y'impunzi aragwigisha gisirikare arushira mu makambi araruha ibigwanisho ni waruhemba ni warugaburira abo bose tavuga tuti abo nabo mwabikwegeye mwose kuvuga ko ariko karanga mutima ka abo nibitahira twebwe nyene tuzomengene tubasubiza mu buzima busanzwe mugabo abari ku mutwe wabo baniyo mbare bazane baje mu butungane kuko bagenzi babo bafashwe baracira urubanza uno munsi rero ntidushobora guheza ivyabo mu gihe hakira abandi bariko barota gutera Burundi bafashijwe n'u Rwanda ivyo murafitiye vyemezo ko ari u Rwanda ruheza rugafasha abo bana b'abarundi bava mu makambi murafitiye abo vyemeza gute n'u Rwanda ruvyemera jewe igihe nahura na President Kagame ngaha nyene Burundi yarambwiye ati je ico nemere ndagikora aba bantu ngira ndabaguhe ati ngirira umugwi w'abantu wizigiye baze bakorane n'umugwi wanje biga ingene tuzobaba barahuye inshuro zirenga zitanu baragiye Kigali baragirana amanama biga ingene babishira mu ngiro barakorana birahera hasigaye aho botanga bacasubiza umugongo inyuma no kuvuga yuko bavuze ati tukabatanga tuzotera Burundi gute ko dufise umugambi wo gutera Burundi afise amayeri nk'ikongo afata abakongo bana akabashira imbere bakitwa abakongo bandi mu Rwanda no mu Burundi burya ashaka kuzoshira abandi yo mbari imbere aca vyita ngo na Barundi na Rwanda nico gitwa je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi dushobora kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa twe tuzopfa turiko turagwana kuko abarundi n'abagwanya abarundi twese tuzogenda niba yakunze Bujumbura aciye muri Kongo natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo ico nawe kimubwiye ndabwira no yamuserukira ngahe Bujumbura ni uca ubwira shobuja uti ugahirahira tuza twese naravyumvise bavuze n'uw'Inyanza rake azogenda ivyo avuga ngo ni ibiganiro vyaraheze ahubwo ico nkuru ubu ujewe Jende munyamahoro jenda kunda amahoro kuko sinumva ingene twogwana tukicana abene gihugu bagapfa haba mu nyuma ngo tugira ibiganiro batakizuka vyiza tugira ibiganiro atawurapfa kugira ngo tubitorere umuti mugabo vyase
ntidushobora kwemera yuko atwica umunsi rero yovuga akavuga ati je ndataguye amenye ko natwebwe twaba tugavye niwe ndatuma nk'umuntu mbona umenga barazinanye nkabwira genda umuhanure ndamaze gutuma n'abakuru b'ibihugu batari bake genda mu muhanure ashire mugira ivyo twumvikana ega nivyo bisa n'ibiganiro naho je tutaba tuvuganye ngatuma umuntu genda umubwira iki n'iki n'iki rega nawe aramubwira bo narumvise yaratumye avuga ati basarazonyakirira abantu nze ntume je namubwiye nti je nta ngorane mfise ibyo bari ibyo biganiro biheruka kuba bivugwa byo byabaye muri no minsi biganiro urumva sinkubwiye numwe nk'umuntu ugenda umuhanure urumva baca bavyumva yuko umenga ibiganiro mugabo u Rwanda no gushaka guhuma amaso amakungu no guhuma amaso abarundi ngo basinzire aca twubira ariko guhuma amaso kuvuga ngo turi mu biganiro none ko yatumye uwo muntu ngo azarungike abantu ngo tuvugane ngo nta mugamba afise arabarungika ahubwo aho kubarungika ntiyaca atagwa kuntyoza jewe nyene ubu yonyereka gute ko afise umutima mu gihe ariko anyambika ibara kugira ngo nuvuga bijya ni ibintu bita dezimanization iyo ushaka kuzotera umuntu ubanza kumwambika ibara kugira bose amukure kw'icizere hanyuma uzomutere atacizere bakimufitiye burya n'ivyo ariko aragira vyerekana ko ariko ategura intambara mbwira ingene twaba turaganira kabareba agaca agenda mu nama nshingamateka agashikiriza bijya ntashobora gusubiramwo kuko ni ibara ivyo yavuze umushikiranganje imigenderanire akagenda akabivuga nawe aho turi mu biganiro no gutukana turi mu biganiro mugahejeje gutyoza Sebarundi cyoje Sebarundi abavuze ko ari abarundi nye ahubwo biriko bituma tubona kure yuko ivyo agira vyose ariko duhenda none tugira ibiganiro gute kandi ariko aradutuka je nibaza yuko wahageze kuvuga ukuri ego kuri turakubona nta numwe atakubona iyo Rwanda ariko aravuga FDLR u Rwanda na Kongo bashatse ku munsi umwe ikico kibazo cyo giheze kuko je ndakibona nicaba ari cyo koko reka ndakwereke mu 1996 u Rwanda nujya muhari wa Rwandezere kabiri ntibagiye bagatera Kongo ntibasambuye igisoda ca Kongo neza bagaca bubaka igisoda cyubatswe na Kabarebe none Kabarebe ariko aracubaka yacubaka kugira kize kireke abo bahutu bavuye Rwanda yaracubatse arakirogora aragitwara mu 1998 Kabira aravuga ati abanyarwanda ni mutahe bari mu gisoda kuva 1996 urumva 1997 1998 bose bariko urumva ni hawo Rwanda rwariko rurondera abo bahutu bavuye Rwanda urumva iyo myaka Kabarebe niwe nyene mugaba w'ingabo ariko agwanya FDLR imyaka ingahe 1998 Kabira ati ubu rero mission yaheze ntimurabamara ngira ngo nuko ntakiriho nanje ntavyozi mugabo ashobora kuvuga ati none aho nabarekeye mukabiyica ntimurabamara taha rero babakogomane twibakira igihugu cacu bati ntidutaha bacasobagira ingwano 1998 kandi bari hehe aha nyene mu buseruko none bagumye bareka ngo FDLR bereho ko nzi yuko babakurikiye gushikana za tingitingi hariya dufate haracasigaye dusigarira hacaza ngo vya ba RCD Goma za MRC into sa SNDP bose barihe aho nyene handi hari baba FDLR gushika ryari mu 2008 umenga 2012 acaraza M23 iragwanye nayo bihava ivyayo birahera u Rwanda ruca rwumvikana na RDC ko bagira ibisoda vyabo bija hamwe bigwanye FDLR baragwanye iyo FDLR ari ibisoda bibiri ica Kongo n'icu Rwanda bumvikana bose bafatanye mu nda cenda kubaza uno munsi u Rwanda nigwagwararaniwe ruri kumwe n'igisoda ca Kongo bakananirwa kunesha FDLR bikabananira uno munsi u Rwanda rwonyene rutatumiwe ruri mu gihugu ca Kongo iri kwiragwakira niho ruzoca rubishobora niyo bari FDLR je nibaza ko ari hageze ku Rwanda kwavuga ruti ubu rero n'amakungu mwese muzi mumfashe iyo FDLR muyikureho jewe ndicaye hajya mu Rwanda muga namwe nimumbwire yuko FDLR itazontera nimumfashe emwe twese no mu karere nakubwiye nivyo turi no Burundi buribwo cyane mwebwe nyene ko bavuga ko ari mwe mabashigikira muriteguye gufasha reka je ndakubwire twebwe igihe twaja muri Kongo urabona u Rwanda rwogo rwatwara igisata c'iperereza muri zirya nguvu zo mu karere murumva ko aribo bazi umwasa hari hose jewe President Kagame yarantelefone ku telefone arambwira ati je mbona umenga mwe nti muri ko muragwanya FDLR
twarumvikanye yuko turwanya imigwi yose na FDLR irimo none jewe noja kuja hanze y'ivyo twumvikanye gute ntabwo reka nkwereke jewe muri secteur ndimo ntabo mbona aho mwampaye uko twebwe aho turi muri Sud Kivu ni rejo yavuze ati mwebwe muzoja ndamubwirane ko aba ofisiye bawe bavugana nabi wanje bakaba bari no mu gisata c'iperereza muri izi nguvu urumva barorohewe uretse n'abatari muri kiya gisata abanyarwanda aba ofisiye biwacu nabi wabo baravugana neza ku rubibe rwose baravugana n'abaguverineri baravugana turiko dukora ibintu by'umutekano kugira ngo ducunge amahoro ku rubibe rwacu cyaravuga rene ko bavugana bwira abantu bawe babwira biwanje babereke aho FDLR iri tuyitere gushika kuri isa ntibigeze batubwira ngo FDLR iri hajya mugabo jewe iyo turi mu nama hajya ndaza ndandika utuntu tuvugwa hari igihe kimwe Perezida Tshisekedi yabajije ikibazo kitarishurwa n'uno munsi igihe ngo bari kubagwanira hamwe ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo barafashe ngo ba FDLR benshi babafashe barabashikiriza u Rwanda benshi ngo amajana n'amajana babarungitse mu Rwanda umva babona ko biheze nyene FDLR yari yaheze hanyuma ngo mu nyuma Kongo iriko yigwanira yo yonyene irafata abanyarwanda baba FDLR baca basanga amazina ni babandi nyene bari barafashe barungika mu Rwanda Perezida Tshisekedi acabaza Perezida Kagame ati mbwira rero iyo fenomene ivyo bintu vyabaye nibiki aho abo twagushikirije aribo twasubiye gufata Kongo nyene wewe ushobora kuba wewe uwitwaza ikibazo izina gitwa FDLR ahubwo bashigikiye mbwira ingene bagarutse bashitse mu maboko yaho ntaracishura gushika iyi saha emwe cera kibaje turi mu nama niyi saha ntaracishura rero ndiko ndumviriza ico kibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda je ndavuga nti ikibazo cari coroshe mugabo kubera ushobora gusanga politike y'u Rwanda ari politike yo gutera ibihugu bibanye n'abantu basanzwe reka hariho bavuga ngo ntagwanye ngo mazindwi ntagwanye numva ndiko da hariho akarezareza kumva yuko akwiye kwama ariko aratukana akwiye kwama ariko aragwana hariho abantu bameze uko ushobora gusanga na politike y'u Rwanda ari politike yo kurwanya ibihugu babana kuko sishobora kumva ingene ushobora gusanga uwo munsi bariko batata na Tanzania ejo bariko batata n'u Burundi ejo bariko batata n'u Buganda hirya ejo na Kongo none abo bantu ikibazo ca FDLR ni kaje cari coroshe gutorera umuti jewe wamugira umuhuza mu kibazo ca Kongo no binyarutse ko je ndabwira sasa kumeza proposa wewe ufise ingorane mu bisazo niwaca avuga ati hamwe vyo bukubikagenda rimwe kabiri gatatu je no bankiza none Kongo wamubwira uti ngeye inzira yo kuheza ikibazo ca FDLR Kongo ikavyaga kandi ari bakwegera aho urumva co bagiheze urumva babumvikanye tugaca tuvuga tuti tubishire mu ngira gaca turondera ivyabona jewe wambwira ngo ndabahuze je no binyarutsa kabisa we ntibakwemera oya basha jewe je mvuga ukuri jewe mvuga ukuri ngaho baranteka mvuze gwaje mu bisazo ni ku biganiro bigenda kiraza ko mwankira kwaza ari ikibazo ciwe hanyuma kigiye kuri table mwese bicebe ibivyi wanyu mugaca muja ko muri kumwe muti kitu gitorera umuti gute mukavyumvikana ikitu gitorera umuti gute byose biheze umutima ubonye iyi miti tuyishira mu ngiro gute gutya bari kumwe nyene ingo tuje kubishira boge acabisha bugire biheze na Kongo ikibazo cabo nabo nyene je navuze nti mundu imwe je wokima ngo ndabahuze co bagiheze kubera iki ubwa mbere buryo ushaka ibiganiro vyiza emerera umwe wese kwazana ibibazo vyiwe hanyuma wemere yuko neza n'ikibazo umufasha kugitorera umuti murabaza je igihe twaganira na Paripero FNL iminsi 3 twari duhejeje kubera iki jewe naserukira leta je ndababwira nti leta ntacisaba umwana wayo umwana ni wasaba igihugu vuga ingorane za tuzitorera umuti twaje tuyitorera umuti nabo rero je bijya ndabibona ko ari ibibazo byari byoroshe mugabo nuko ushobora gusanga hari hakantu hari inyuma kinyegeje badashira habona je nanje nkaja kurondera umuti kubira habona ako kantu uko baraga beshi n'ama raporo mpuzamakungu aravuga yuko ho bahinyegeje ibintu vyerekeye kwiba ubutare bwa Kongo kandi bakavuga yuko ari u Rwanda ari na leta y'u Burundi babigizemo uruhara none hari numwe yewe yuko igihugu cy'u Rwanda arico cyambere gishora ubutare muga kitagira ubutare cyabwivye none nicaba gituzwe n'ubutare bwa Kongo wugaye burya rero hakiri nabandi ko ndavuga igituba jewe mugira bene gihugu bose kuja kukivi barimo none wewe ushonje ubona ibigori hajya wowe kwemera gufariza ngo bahambe uvuga ngo gupfa muyica mugana akiriye ariko Burundi bwobwo ntibwiba ubutare
muri Kongo. nta butare Kongo ifise Uburundi butagira. Mu Burundi sindaronka ababwimba, none zoca ndabaronka baja kwimba Kongo barananiwe kwimba aho batiba, bazonyorohera kwiba kandi ndabifise ngaho mu Burundi. Ahubwo Burundi bushobora kuba dufise ubutare buruta ubwo Kongo ifise, nuko bo bari uruhugu runini cane. Mugabo natwe ubutare aho honyora hose niko butare gusa. Twebwe utwo twishorerano twiwacu barazi yuko udukoperative duza turimbo two tuzahabu, utwo dukorota, iyo kasiterite, urumva nyene baza bariyimbira bukebuke. Nabo nyene urumva bahora bayimba banyiba, kuko umurima ni rusangi ntiwoca urya wenyene. Nabo nyene ndiko ndabatondesha ku murongo nanje bareke kunyiba. Erega bariko bariba nabe n'igihugu, ndiko ndabatondesha ku murongo. Uburundi bushore bwitwa Uburundi, amahera yinjire, kuko uwushoye yivye ntagarukana. Ya madevize mwavuga ntazana namba, acajana kuyanyegeza ahantu kubera n'umusuma. Turabona muri ino minsi mwarakiriye impunzi nyinshi z'abanyekongo hirya no hino mu gihugu, aho twashoboye gushika ni mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo, aho twabonye ko hari impunzi nyinshi ziri hirya no hino, ubona ko ziri mu buzima butameze neza nk'ikiremwa muntu. Twashaka kubabaza ubwa mbere muriko murakora iki kugira ngo izo mpunzi zishobore kuronka byankenerwa, mwebwe hamwe n'amashirahamwe asanzwe afasha impunzi kugira zironke ibyankenerwa, muriko murakora iki? Nk'uko bivuze turabona yuko igihugu cya Kongo kiri mu bibazo vy'intambara zica zitema zitongora, bitegerezwa gutuma abenegihugu bahunga izo ntambara. Iyo umuntu yari impunzi ntaba yarabiteguye, yaba hahungiye ntavyo bateguye. No kuvuga yuko iyo abantu baje urabakira ugaca witegura mu migenzo y'ikirundi rusanzwe tubimenyereye ngo umushitsi arondererwa ashitse. Twarakubise inzu ibipfusi hirya no hino, turakorana n'abo dusanzwe dufatana mu mugongo mu bikorwa bitandukanye, musa nk'ishirahamwe mpuzamakungu rirabi vy'impunzi, amashirahamwe yandi akora mu ishirahamwe mpuzamakungu, n'abarundi bonyene. Abarundi haba ku giti cyabo canke amashirahamwe y'abarundi bose baritaye ku rutare kugira ngo barabe ingene bagerageza kuramira abo bene gihugu bavuye i Kongo. Uno musi rero ntitwavuga ko bimeze neza, kuko murumva ko ari urugamba rutari twariteguriye. Tuguma tubona yuko hariho vyinshi bibuze. Twebwe ico dukora n'ubundi nikubandanya tubwira abantu bose bafise umutima mwiza ko bogira ico bafashije, hama natwe igihugu cy'u Burundi cyambere no kubaronderera aho baba bari mu mutekano ataco binona. Cyo gituma turiko turategura amakambi tubashira mu muga, twongera tubasabira yuko iyo ntambara yoheranirwa kugira basubire mu ngo zabo. Ico nitwareka ngacine kuguma tugisaba no muzigo nivyo mugabo none akaje karemegwa. Ego hama uretse kwakira impunzi, mwebwe kandi mwarungitse abasirikare muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo mufashe mu kugwanya umuhari wa M23 nini mpari yitwaje ibigwanisho iriyo. Ariko abantu baribaza kuva mugiyeyo tuguma twumva aha hafashwe, abantu bakatangura kwibaza ati none bwabondi leta y'ubundi yagiye gufasha iki kuba tubona intambara iguma ahubwo irandagata ifata n'ibindi bice bitari bwashikiwe? Ubwo barashaka ko abantu bategera ibijanye no Burundi kuja gufasha igihugu cya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. So hambere Uburundi bwikoze, murazi ko Burundi ni igihugu c'amahoro, ni igihugu gifasha n'ibindi bihugu kugarukana amahoro. Murazi turi muri Somalia kuva mu 2007. Murazi yuko Burundi buri mu gihugu cha Republika ya Afrika hagati, Republika Central Africaine, Burundi buri gufasha. Murazi ko Burundi bwafashije no mu gihugu cha Sudan Darfur, bwaragiye gufashayo. Bumaze gufasha heshi, abapolisi baragiye muri Guinea, baraja muri Cote d'Ivoire, baragiye no muri Haiti, saho honye ni Kongo. Rero igihe Burundi bwaja muri Kongo, mumenye yuko cyari mu gihe umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afrika muri hagati twagiye hamwe twese tukavuga tuti umugenzi iyo agwaye umuryango wose ugwaye, none rero tuje gufasha umugenzi akire. Ico gihe hari imigwi myinshi muri Kongo yitwaje ibigwanisho,
hanyuma bamwe bose babajije bavuga ngo nukugira twikingire, abandi ngo nukugira twikingire. Urazi ko ari ubwoko bwinshi cyane muri Kongo. Bamwe bose rero bafata ibigwanisho mu bwami bwabo ngo bikingire, abandi bagafata ibigwanisho mu bwami bwabo ngo bikingire. Duca turumvikana twese yuko turungika inguvu zikomeye mu karere, ibihugu byose bizane. Ico gihe ibihugu byarazanye ibisoda byaco biraza bije gufasha. Mu byo twari twumvikanye hariko ubwa mbere dufasha leta ya Kongo gucungera umutekano w'abene igihugu bose, abakongomani bose atanumwe avuyemo, kuko twari twabonye yuko igisoda ca Kongo bagisanzaje ku buryo kitari kibishoboye gushika umwe wese ashaka kwigwanako. Mbere hariho n'umugwi witwa ngo twigwaneho, ni ukuvuga yuko umwe wese ashaka kwigwanako. Ivyo rero twagiye turabikora kandi turatunganya n'ingene amahoro yogaruka. Turavuga tuti izi nguvu rero naho zigiye gufasha Kongo ku mutekano, mugabo hariho iyindi migwi y'abanyamahanga igisibije mu gihugu ca Kongo. Iyo migwi dutegereza kuyigwanya nayo ihere, irashobora kwitahira ku gushaka kwabo canke bataye ku nguvu. Ivyo twari twavyumvikanye, abakongomani nabo imigwi yose nayo igende mu mugambi w'amahoro wa Kongo. Ico gihe rero nta ngwano zindi zari zihari atari izo z'abagwana hagati yabo. Novuga yuko Uburundi nibwo bashize mbere mu karere kagoye, kuko hari imigwi myinshi yitwaje ibigwanisho. Hari Ababembe, hariho imigwi ibiri y'Abanyamurenge, hariho Abafurero, kurya nyene bafise ubwoko bari bafise imigwi. Mu gice twakoze ca mbere kwari ukubereka ko tuje kubacungerera umutekano bose, atanumwe azosubira gutera uwundi. Bamaze kubibona yuko dufise ingabo zizobakingira bose atawutera uwundi, bose iyo migwi ciremerera shira ibigwanisho hasi. Mbere novuga yuko nuwo twahize kugira ibiganiro bikomeye ukatugora, wari umugwi witwa Twigwaneho. Abanyamurenge bari bafise imigwi ibiri, hariho Gumino na Twigwaneho. Abandi baremera barashira ibigwanisho hasi kugira ngo bakingigwe n'igisoda c'u Burundi. Hanyuma rero Twigwaneho nibo batari bwizere, hanyuma turagirana amanama abarongoye burya bwoko bw'Abanyamurenge. Hanyuma rero gushika babona bati nivyo turabonye yuko abarundi baje kuducungera umutekano twese, ubu baje gufasha leta ko kugira umutekano. Baca rero baremera nabo nyene barashira ibigwanisho hasi. Duca rero turatandukira ko ico gihe je nari nsanzwe ntwara inama y'abakuru b'ibihugu bo mu karere, ko ari je nari ndayirongoye, muca mwumva ko ari je nari ifise umutwaro ukomeye. Niho naca rero ntangura kuraba iyindi migwi iri muri Kivu ya ruguru, bagiye bo muri M23 nabo nyene twarabonanye inshuro zirenga 4. Ikibazo ndabwira nti mwebwe kuko hose niko twavuga tuti ko iki mwafashe ibigwanisho nta mutekano tugira, none ubu ko tuje kugira tubakingira umutekano mwe muremera kuja mu mugambi w'amahoro? Baravuga bati twebwe biragoye, icizere ubwa mbere ariko bavuga. Ndabwira nti ndabere iki cizere kihari. N'ubwa mbere hariho daboro kwizerana. Leta ya Kongo ivuga yuko mwebwe muri Abanyarwanda mutari abakongomani, none rero ni vyiza ko muja mu karere bikaboneka ko muri abakongomani mutari Abanyarwanda. Gutyo mwebwe leta ya Kongo namwe kibemera muje mu biganiro. Ivyo barabitegera, babitegereye bacavuga bati igituma tutagiye ahantu twegeranirizwa no kubera badushize ahantu habi. Jewe ndarunyika n'ingabo zija kuraba ahariho ahitwa Sabinyo, dusanga koko n'ahantu haba ata muntu yohaba, nta mazi yarahari, hari kibeho cinshi cyane. Hanyuma ndasaba leta ya Kongo yonyene ko nayo yohindura ikabaronderera ahandi heza. Baca baremera baharondera ahantu hitwa Rumangabo, aho nabo nyene baravuga bati aha ni sawa. Hanyuma n'abatwara ingabo muri akarere baragiye kuharaba, barabona ko ari heza, barashiraho n'ibikwiye byose kugira ngo aba M23 bajeyo. Hageze ko bajayo mbere n'ikirangamisi twamaze kukigira, niho twaza tubona batanguye ingwano. Ingabo z'akarere zikigenda zavuga ziti abakongomani bemeye gushira ibigwanisho hasi bakaja mu mahoro, abo twe tubafasha kubacungerera umutekano. Mbere burya igihugu cyangwa aricyo cyari guca gicunga umutekano waho abo muri M23 bari bamaze gutegura n'ingabo zizobacungerera umutekano. Twebwe mu karere twavuga tuti abazokwanga kuja mu mahoro n'imigwi yo hanze abemeye kuja mu mahoro bagatamwe ubwo byawe nta ngorane, twavuga abazokwanga abo rero tuzobatera
niho rero M23 imaze gutangura ingwano mu bisanzwe urumva ko iri mu base kuja muri wa mugambi w'amahoro. Ibisoda vyari biri muri ako karere vyari bikwiye guca bikingira abakongomani kugira iyo ngwano ntitume bapfa. Niho havuye mbere nibaza umwumvikano muke hagati y'inteko zo mu karere kuko zase gukora ivyo twari twumvikanye ko gutemera amahoro tuzomugwanya. Leta ya Kongo kivuga iti twebwe tubona tacu muriko muradufasha mu byo twari twarumvikanye nimugende. Mugabo aravuga bati abarundi turabona ko babitunganya neza atamuntu numwe ari kwaterura ntiboca bagenda kuko twabaduhovye kuko ingwano y'icisubiye. Nico gituma Burundi rero leta ya Kongo yacisaba yuko twebwe twogumayo abarundi. Mugabo turavuga tuti twebwe twaje mu karere, akarere rero kagiye ntidusubira kwitwa akarere. Nico kuko Tanzania yari iriyo, yo yari iri muri MONUSCO. Ni kuvuga yuko Tanzania yari iriyo. Twebwe tuvuga tuti rero twebwe tukorera ku masezerano dufitaniye. Batiko dufitaniye amasezerano yo gutabarana mu bihe by'ingwano. None rero reka mushire mu ngire amasezerano muce mwitwa ko mwaje kudufasha muri iyo ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano tumvikanye. Niho rero Burundi bwaca bugumayo. Mwabona SADC nayo yaciyiza irazana ingufu zayo kugira ngo barabe ko bofasha muri uwo mugambi na MONUSCO murazi yari ihari. Ubu rero muri Kongo umenga abantu babona ko hari Burundi gusa. Si Burundi gusa buriyo. Muri akarere Burundi buriyo, hariyo Tanzania, hariyo Uganda. Bose bariko bafasha leta ya Kongo ingene igarukana umutekano. Muga ingorane zaciye ziba no ku Rwanda rwaciye ruza nagoruza gufasha M23. Iyo ngorane rero niho ibintu byagiye kubura ifatiro. Kubera izo nguvu zo Rwanda urumva ngo bafata ibisagara. Twebwe rero Burundi ntushaka kuvuga ngo mu bisigura gute ko bafata ibisagara. Uburundi bwagiye gufasha leta ya Kongo. Kongo niyo yobazwa kubera ikibago bafata ibisagara. Uburundi numufasha. Umufasha si wabazwa. Umva rero leta ya Kongo niyo yobazwa igituma ibisagara biguma bifatwa kandi no Burundi buri nyine umwana we bati Burundi muri ho murakora ega ntihagiye Burundi twarungitse inteko si inteko zose dufise y'abasoda bakeyi ko basoda dufise Burundi mbere muri Kongo niho hariyo bakeyi kuba dufise muri Somalia muga twebwe no kuvuga turakora ico dushoboye kuko twebwe natwe tubari ingabo zacu hategeza kugumiza icungereye igihugu cy'u Burundi n'izindi zifasha mu kindi gihugu. Ikibazo gihagaze ngaho mugabo twari twamadushikiye yanzira twari dufise yuko muri Kongo hazoba amahoro habaye ibiganiro. Mu byo mwabuye muvuga mu mabushira imbere ibiganiro ko ivyo byoza imbere yuko haba intambara ko ari yo nzira ishika kugira ngo amatati bayatorere inyishu. Leta y'u Burundi tugira n'Imana nkuko mwabivuze nimwe mwaserukira leta muganira n'umuhari wa Parpe Hutu FNL waciye ushibigwanira cyo hasi uraza urinjira muri leta no mu bindi bisata bitandukanye. Leta y'ubundi yoba yiteguye nk'ubu kuganira na Red Tabara. Hariho abantu rero batazi gushira ibintu hamwe n'ibindi. Un criminel umwicanyi mbere igitabo mpana vyahakiriho kubera iki nico baburana. Ibiganiro vya mbere bibaho rero ku mwicanyi ni igitabo mpana vyaha hagahura umwicanyi n'umushikiriza caha procureur general. Bijya rero nivyo biganiro bijanye n'abicanyi bya guturira inzu y'umuntu. Warabonye ibinogo basanze mu Cibitoki abantu bishi ingene bangana bovuga ko bagira babahoye politiki kwica umuntu kamunigura mugafata abantu mukimbika inogo rusange hajya mu Cibitoki abantu barenga ijana mu Karunda yo mu Kanyegeza. Ivyo ni politiki zijya nzu ijya miduga baturiye ivyo ni politiki. No kuvuga no ubwicanyi ni habo no munsi umuntu azoheza kwica umuntu agacavuga ngo tugira ibiganiro na leta. Igitabo mpana vya hatubaze tugifute reka ndakwere ariko na Kongo ndiko yavuga kuri M23 processes reka ndakwereje processes ngene meze kuko natwewe tuvuga uti mwebwe no muri CDFDD namwe mwitwa abateroriste mukitwa bicaye cyane igihugu cyacu kigabanyemo kabiri nta butegetsi bwari bukiriho atabutegetsi bukiriho rero ubwa mbere ntubabwira ngo twereke ankete yabishe ntazoja gushengeza uwiwe bagwanira hamwe nawe ntiyahinjira ngo hamenye. Ubutegetsi rero bwasabutse buteza kwicara hamwe kugira ngo bugire ubutegetsi bumwe. Nico gituma muhejeje ubwicaye kiraza ko bwijana haca haba wa mugwi wo kumenya ukuri kuranira. Ujya mugwi ni ushobora kumenya bati ibi ntibirekurikwa genda hariya mu bucamanza
wewe birashoboka yuko vyogenda neza. Hajya rero ujya mu bwo kumenya ukuri nukubera ubwo butungane bwari bwaragiye nuko nta butegetsi bw'u Burundi bwabaho. Muga mu gihugu yo hadutse umwicanyi, ubutegetsi bw'igihugu buriho, umwicanyi ibiganiro biri imbere y'intare. Nico gituma abacamanza tuvuga ko ari abantu ataho bahengamira kirazira. Procureur burya arahengama gasa umucamanza hariho abantu procureur arakuremeka vyose avuga ati umwice. Mugo ubucamanza ukazobara bavuze ngo azopfugwa imyaka iyi. Urigera ubona procureur acarira avuga ati justice effed ubucamanza bwakoze nawe ukaburana nawe ko ari n'ibiganiro ntiwumva umuhuza ko ari ubucamanza mugabo wakoze icaha yagikoreye abene gihugu ubucamanza butunganiriza abene gihugu ntibutunganiriza umukriminere no kuvuga yuko rero Rede Tabara ariko ravuga ibiganiro rega nivyo nyene nko boza ubutungane bugakora icambere y'urubanza rwaheze ubucamanza bwakoze niho ubutegetsi bw'igihugu butangura kwiyumvira twogira iki mbega abantu umutima w'ubwicanyi waraheze turashobora kubashira mu bandi bigakunda. Iyo rero babonye ushobora kuja mu bandi ubutegetsi bw'igihugu cyavuga ati erega turiko turahomba umuntu yoza guteza imbere igihugu ntihagihora uzubona rero nk'ubu twicara tuti ni bande none se baba barabicaye ntibacira ibibazo ukazubona ngo ikigongwe cy'umukuru w'igihugu nabo rero bagize bijya baraza ubucamanza bugakora igikorwa cyabwo hanyuma ugacuraba inyifato yabo rero nk'ubu ndaguhakarorero birirwa baratuma uje reka bago biganira abajya bafunzwe baratuma ati none ntubona ko twamaze kwihana tugirira ikigongo gaca ndababwira nti mwebwe ingorane mufise mumeze nk'aba prisonnier de guerre kubera ba shefu hari ikindi gihugu kekare bapanga baze babandanye umugambi novuga mwebwe mwobarekura mwoca muja kwa bashefu kubafasha kuko ni icizere ikihe uwo mugwi w'abicanyi uraheba kugira uhebe nuko bose ndabona bari imbere y'ubucamanza bwamaze gukora hanyuma tugaca tubaraba inyifato ni yerekana ico ubutegetsi bw'igihugu bwokora. Rero muvuze ngo Rede Tabara ngo mugire ibiganiro n'uwarayisha umuntu ejo duca tugira ibiganiro n'uzomwica hirya y'ejo hazoca ibiganiro igitabo mpanavyaha duca tugifuta tubanze tuvyumvikane mu mategeko mpuzamakungu agenga agateka kazi na muntu ikintu citwa kugwanya ukudahana kiri imbere la lutte contre l'impunité. Genda usome ibitabo vyose byo mwishirahamwe mpuzamakungu baguma bagarukana ikintu citwa la lutte contre l'impunité kugwanya kudahana. Leta idahana imbere y'amakungu bikoze icaha wase gohana nuvuga gatya akazi na muntu nikaba gakingiwe ni kuva rero ko ata muntu w'umwicanyi ashobora kugira ibiganiro. Uvuze rero M23 umaze kubona igihugu ca Kongo hariho ahantu kidavuga giti kirazi vyaho urumva yuko igihugu kiba camanyutse birakwiye rero yuko gisubira ku igihugu kimwe gifise ubutegetsi bumwe naho rero bacavuga ati oya none mwese ntimuri bene igihugu subira mu coga igihugu kigira ubutegetsi igihugu handi ho bibandanije uko hoza umuntu akikebera gatwara nico gituma rero duca tuvuga tuti ibiganiro kandi ikibazo ca Kongo washaka uri kurabaza neza na M23 nikubwira ngo twe dushaka kuba ari twe tuba abategetsi ba Kongo none wumva niba bavuga ngo twe turabi Masisi wumva abo muri Kasai n'abaci bavuga bati natwe turase natwe rero tugira tukwarega Masisi wacu umva bizoherera nico gituma bose n'abakongomani bategerezwa kumenya yuko igihugu cyabo gitegerezwa kugira kazoza keza. Cyane cyo gituma rero ngoma ndabahanura bose ibiganiro niyo nzira irashe hako mugira ibiganiro mwahejeje kwicana kandi nagenda kubwira hagize ubutsinda uwundi namugira amahoro ntarama uwatsinze uwundi aguma mugenderako uwatsinzwe aguma nawe afise intuntu avuga ati naje nzo kwihora umunsi umwe mugiye mwese mwavyumvikanye mukabiheza rimwe ntawe ufite inzigo uwundi akararo murakabona i Burundi hari umuntu afite inzigo uwundi icyo bavuga bagwanya umuntu agiturire umuntu y'ibituga rya leta umuntu arenganya kandi tumugwaniriza hamwe twese uwo n'umuhemu tuserwaniriza hamwe akarero n'akarorero turavye ibintu Burundi bwaciyemwo twari kuboneraho yuko atakamaro kari none uravye ngene Burundi bumeze ubu iyo twimerera gutya mu 65 iyo kwa gasore yibera hakaguma hagaca dutagura kuma tumeze nk'uku mu 61 Burundi babugeze he ni muri ayo vya bihugu rero turacambirwa ngo birateye imbere
no kubera bo babandanije bikorera na twebwe mu myaka nk'irya Tanzania yafashe tuzoba turusha Tanzania inshuro zitanu ubutunzi bw'uno munsi bafise mugabo nitwemere rero yuko uri ku mushinge ukaba waragize ikirare umva umushike urawurima kandi uraruhisha umushike abandi nabo bo haramaze gushika umva rero ntucuva ngo nanjye nari nkwiye kuba ngo ni nkajya birimira mu mwishi ntuzeye mwicanda baza kureka iryo shinge ubwa mbere kuraho ugwiri emera uruhe hanyuma uzobaho nka kujya kw'abandi barimwe kare. Hari ikibazo nyene muri ko muravuga ivyerekeye gukora urugwiri kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere ariko hariho inzitizi ya mbere uyu munsi hari ingwane y'amadovize ingwane y'amahera y'agaciro abuze bigatuma nkeka nk'ibintu byankenerwa byinshi bidashobora kuboneka mu Burundi bigatuma kandi n'ibintu biguma bizimba ugeranije n'amikoro y'abarundi ibyo muri ko mwe bitoreye inyishu gute mwasanga ikiro cy'ibiharage ngahe Bujumbura n'ikiro cy'ibiharage Nairobi ari mu Burundi ariho bizimvye amwasanga ikiro cy'ifu i Bujumbura ni Nairobi ariho i Nairobi bizimbutse iyo muri ko baravuga iki ngira ngo umuntu afatiye nko ku gashahara ngira bisha bitandukana kuko haraheze imyaka myinshi abakozi ba leta batongezwa umushahara mugabo iyo myaka yaheze ibintu bibe biduga umushahara no muri hahandi ndakubwira nabo bakoze iki kugira ngo kuko mu isanzwe amahera ateza kungana no mwimbu wagize amahera n'amafyaturana nk'ubu wofyatura umukozi wo mu Burundi agahembwa miliyoni 5 ubunyene nawe se uja gufyatura si bipapuro ubwo nyene mbwira ingene bica bigenda ibiharage bica bizimuka bica biguba za miliyoni byo gusumba byari ikintu nabajije bajya muri FMI kuko urazi bagwava ngo hari inflation hari iki ndabwira ntoke no munsi mwebwe ifaranga ritagira agaciro mugira plan yo kuritesha agaciro cymugira ingene riduga agaciro tubaze tutumvikane gaho ndabazane mbega ivyo mushaka nko bikiro cy'umuceri cyo gugwa 220 nyereka mu butunzi bw'igihugu ingene bica biba vyifashe urabona ifaranga mwesanzwe ringanya agaciro n'ivyo mwimbuye nkuno munsi ndashobora kubwira nk'umwimbu w'ibigori warabaye munini ku buryo hari hakwiye ko turema yandi mahera yavyo kuko n'ibintu vyapfuye mu kuzimu uno munsi bariko bambwira yuko leta itevye kubigura uko ngo bigeze ku 800 ngo babigura ku isoko gino cyaro kigugwa igihumbi n'amajana 7 ukumva bageza ku majana 8 ukuvuga ko umwimbo wabaye munini amahera guma ari yayandi umva rero iyo mutariko murimbura n'amahera ntimugire menshi kuko amahera ategereza kungana no mwimbo muri ko muvuga rero ngo ntibaduha agashahara reka nkwereke uno munsi niyaba umukozi wa leta ahembwa amahera ngana tuyashize hamwe n'amanyamerika kuko urumva abantu ntibashaka gufata umwimbu bawushire ku munzani umwe n'amahera bashaka gufata amahera bayashira ku munzani yonyene nuhuma Barundi bashaka ku munzani ku manyamerika tugire rero uno munsi duce tuguha kuhembwa wahembwa 300 ucuhembwa miliyoni tadugije umushahara sivyo tudugije umushahara wumvise ko uwo miliyoni uhembwa uco gumungana na y'amadolari 100 wumvise ko kizoye inflation yonyene kare 300 vyagara n'amadolari 100 kwanza kugwiza ubutunzi none civa ko ubu miliyoni ugara n'amadolari 100 no kuvuga yuko uwo mukozi wa leta umva wadugije none kwangana nta madolari 100 ugiye kugura ca gitoro ya ferabeto ya sima ya makaro ya mavitre ca kiyiko ya sahani wumva uwo mushahara hari caduze nta caduze ucuvuga uti none umuriyoni kugira ungane umvira ifoko nadugije 300 urumva nagurije na 3 novuga ukwiye guca umuhemba ibingana n'amadolari 300 novuci uduza cahembwe miliyoni 5 kubera ibiharage nti production yagumye ari yayindi umwimbo ntiwigeze uduga mugabo wadugije amahera abantu rero niho bihendera kubera iki jeco nabanda kivuga nibwo bukoroni rero abakoroni batwigishije amahera ntibatwigisha yava kubera iki baciye badusamaza baciye batuzanira ifashanyo y'amahera ntibatuzanira ifashanyo y'ibiharage ntibatuzanira ifashanyo y'umuceri iyo badufasha bakavuga bati mwebwemo mukenye mutari gukena reka ndabereke reka ndabazanira umutahe mwimbe burya butare muce mushora umugabo bavuze bati none ntiwimbe butare reka ndakuzanire duca tukuba tuza amahera tutazi yava noneho umunsi umwe baca barakata
baratwikata bati mwana kuza ubu namwe cuka mbwira kugira uzuvyige kuja kurondera nyene kuva aho bakatiye bamwe bahora baguha kuva aho bakatiye ubu hamaze gukorwa gukorwa baracembwira abarundi nti ndababwire amahera yose ava mu bikorwa byacu dukore twimbure hanyuma dushore je nageze kubaza umuntu ibi bintu n'igikoroni kabisa umuntu agusamaje akaguma guha amahera y'ubuntu je nabajije umuntu nti mbega nk'uwo muntu aguhaye akazi woryohe atego nk'ubu noguha akazi ndamubwira n'umushahara no muhemba fata yuko jewe uno munsi murimwe nabo nyene baradugije ibeye ubu turi n'ibihumbi 5 fata yuko murimwe ndamuhemvye 5,000 ndavuga njanguha akazi ko kurima iwanje nzoguhemba 5,000 ku munsi ku kwezi urumva ni 150 noneho rero uzotonda saa 1:30 utahe saa 11 hanyuma agacambwira okay kuva ubu rero uzotonda iwawe kurima ukwezi guheze ucuza ndaguhembe urima je ukwezi guheze zakuhe urima iwawe ndaje ukwezi guheze guhemba hanyuma agaca mpengera haheze umwaka n'inusu agacambwira ni kuva ubu ntuzogaruke zizosaba guhemba wacufa neza barira wacufa neza aho abite wategereye no kuvuga yuko iyo batwigisha ry'amahera baduha hoje mpanda amahera banke mu ndari ho Burundi yahori ho Burundi nkaja kurondera yayo mahera yakoze nkabura uravye nk'amahera yatanze mu bintu bijanye no gusubiza abagwanyi mu buzima busanzwe ajya amahera iyo acaca kugwiza umwimbo Uburundi kiba ari igihugu ca mbere giteye imbere muga ntibigira bakwigisha wowe genda ukore abademobilizi babajije uti none ajya amahera wahembwa umwaka n'inusu iyo ko kukora uja guhembwa ukora kwari wacu upfa n'inzara hari wacu yabwira guhembwa ngo ndabimenye ngo nawe ngo umwaka n'inusu ngo n'igitoki wateye kiba camwe ucuga umugica muga kubera badusamaje erega nawe baraza ubwenge kuko ubutare barabukeneye uje kubuhingura hanyuma nabo bazohingura ikirege iwabo barabimaze je murabwira abantu mbega reka kwigana abanyaburayi ntibagifise ico bakora ntibazoca amabarabara barayafise ntibubaka ibitaro barayafise ntibubaka amashuri barayafise ntibagifise ico bakora nico gituma baha bijya vya assistance sociale ukazubona abanyafrika bariko biruka hari assistance sociale niyo birutse kurya badakora kubera iki barabigishije bacikisha ibinebwe nagira ndakubwire ko abarundi kuva ico cigo bataye kwitegera genda urabe naho uzoja kubaza abakozi ba leta uzosanga bifitiye imirima uzosanga boroye ingurube uzosanga boroye inka boroye inkwavu usanga afise umurima kera twese twiruka twihurumbira ibisagara ubu ugwaruka rwo mu bisagara ubu nabwo ruriko ruraduga ndabifitiye ivyemezo kubera iki barabonye bati bwa bundi baduheza uko bagwa baduhifasha gusa ngo ryangwa abaherura afise umunsi umwese bagiye atabavuga ngo none ngo bije tuyikura bashaka kuguma barya rero kumwe bahora barya ntibamenya yuko ubu batazoronka aho guca bavuga bati bashiye dukanura kare je ndavye ugiye mu mugambo no munsi ndabasabe muri BBC muze mugere reportage kungene Burundi bumeze uno munsi nimwe aba mufise igicapo kingene bwari bumeze mu 2005 muco muri abo Burundi bw'uno munsi ubu ndaryoherwa ndiko ndaduga ngasanga ryashinge ryaraheze birandyohera ukazibona hari mwirya ngikijyarire igiteza imbere igihugu uno munsi rero twese umwe wese ukwimbura ntasubire kuja ku isoko gusuma bimwe twimbuye vyose ntiwo bimara urumwe duca tuvyega cyaba rero babadandaza niho bazabaye abadandaza baca bavyegeranya bagaca bihingura bagaca bishora ya madevize agacaza hanyuma ibutare nabwo bw'igihugu babarose turose umutayi wo kugura ama mashini tugaca tugura ama mashini tugaca tubwimba tugaca tuhingura tugaca dushora ayo mahera aje tuzakoresha iko ari menshi cyane je tayabona nuko abantu benshi batabibona hariho abantu kubibona kuko bikozwe n'umukeba wabo muke bantu igera umushingiro byakoze. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga.
ego hari ikindi kibazo rero cerekeye n'ic'ubutunzi nyene kijanye n'ikibazo c'igitoro aho ubona yuko ubu abantu benshi bamara umwanya muremure batondeye igitoro gusumba kuba bariko barakora hari abantu bamara n'iminsi 2 canke 3 batondeye igitoro mwabikwishuye kuko igitoro kigurwa amahera mva makungu utayarose je hariho abantu mparanza numva babwira ngo reka ngo dufashe mu nyene ngo turonka ngo amadevize ngo bero biduha amadevize ntiyo ifise robine ntiwo warambona robine ngende kwe ntishanda yagura iyo robine ivome byinshi hanyuma ikibabaje benshi muri abo n'abadandaza wewe none ko uyita umugwiza atunga nyereka ayo wazanye uvuye ko bakwimye ko wari wayazanye nyereka ayo wazanye nagana uvuga uti banyimye ko nariko abagwiza atunga aribo bazana amadevize ikintu cyose uzobona kizogurwa amahera avuye hanze utashoye niba bugikeneye shora nawe niba bukeneye ikintu kiva hanze utegeza kugira nawe cyo washoye ahandi nukuja gusega none abantu dukomeye tuzi ubwenge tube bawomba gusega reka rero kuvuga ko igitoro kibuze nta wase kukigura nzana ico bakigura ahubwo rero ja kuri ico kibazo uti mbe mworonka amadevize gute umbaza neza ubaza uti mbega ko tubona ibiva hanze ata amadevize ahari mutegura iki kugira ayo madevize aboneke ivyo rero nivyo nama ndiko ndategura uzovyumva mu madiskuru yose bwira ijambo ryose bwira abanyagihugu ndabwira nti igihe cyose turazoshora ntituzoyaronka igitoro ntikizoboneka mbe kutavuga umuti umuti w'ugugwa iki nawe nyene ugugwa si umuti gusa hariho n'ibi vy'imyavu ndetse birabura ikiyiko badakoze n'ikiyiko ntikizoza ariko bagihigura hasi ariko jya kuba president aba nk'ibintu byekeye umwavu umunyagihugu yabayarisha amahera yiwe imbere ariko bigahera ataronse ingene ateragira kandi yarisha imbere hariho n'abavyonona burya hariho abantu bagwanya ubutunzi bw'igihugu no gitoro washaka burya igitoro kiraza mugabo hariho abantu bajejwe kugwanya itunga ry'igihugu kandi bari muri abo biza ntituze kubeshera bajya abantu bato bato nibo bafise umugambi wo kugwanya ubutunzi bw'igihugu ayo amahera mva makungu ndiko ndavuga amadevize je nababwiye nta madevize ndazi ko mu gihugu ariho gusa hariho abagizi ba nabi bihaye intumbero yuko kiza ikaziririzwa ko yinjira mu gihugu gute je nabugize iperereza ndavuga nti ubu rero ngenda bereke ngene mu ubwa mbere ncavuga nti genda mu mparurire amahera yavuye mu Burundi agiye kuzana ibintu hanze muce munyereka mu banki nkuru y'igihugu amahera yavuye mu butunzi bw'igihugu amadevize agiye kuzana ibintu hanze duca tumenya ayanyegejwe ngena duca dusanga ayo baranguje azwi mu gihugu ni miliyoni zashika 840 ayavuye mu Burundi atazwa agiye kuzana ibintu vyinjira mu Burundi umuriyaridi ni miliyoni 181 ayo ataboneka havuye yego ari ngaha cadabwira murabona abagizi ba nabi ntibashaka ko ivyo abenegihugu bakenera ivyo babiza abo bari bagiye kugura amajipe V8 bari bagiye ibintu vyiza amashampanye imivinyu ivyo abenegihugu barabikenera bayanyegeza kugira bahombeshe leta ngo ije mu bukene nuvuga n'abantu batumwa n'umwasi irega abasi b'igihugu baraba mu gihugu nyene kandi ari beneco igitoro nkubwira nti igitoro kiriho noneho usanga umuntu afise iritiro zirenga hariho twafashe dusanga aramaze kunyegeza igitoro c'umuriyaridi n'imiliyoni 500 ubu nyene ntari imbere y'ubutungane ico gitoro si kimwe bacuruza ku magendo kigagwa 10,000 ugaca uvuga ngo cabuze mu kigega icamba baje no gusanga bo muri Sopebu nyene ari mu babitunganye byarambabaje ubu turi mu biharuro hazokitura igitoro tazo cagiye nuvuga yuko iyo mvire Sopebu yonyene ariyo itunganya yuko igitoro kitageza kuboneka mu bene gihugu kavuga none ubwato bubiri burashobora kuza mu Burundi bugahera bene gihugu batabubonye bigenda gute terekaje kwiperereza ndagenda n'uwa mbere ndamufata ndafata n'uwa kabiri hayo ncavuga cengira ndabe inzira Sopebu igicishamo Sopebu nayo nyene gushikaho mbona ingene ciba imvire ntuze umwongere akaba ari we yiba aba ndabifise byose ubu turiko turatunganya abadosi bakavuga ngo barahunga ntaco nibahunge n'abarundi gashirizo bazana icyeke cyo tumwavu naco umwavu nico kimwe je kwakarorero gatoya abanyegeza umwavu bariho ga cyo munsi umwe borori baratelefone batirima ryageze umwavu ntibaraduha kandi twarahejeje kuriha kubera iki bataraba ndahamagara baramatari
kubera iki bataronka umwavu ngo umwavu nturashika mpamagara muri fomi kubera iki Burundi mutatanze umwavu nabo bati twarawutanze mbwira umuntu mwawuhaye nja kurondera abaduganya umwavu aho kumpa raporo ngo bambwire nagiye numva heza amasaha 3 ngo bwira bene gihugu baze gutora umwavu ngo wabonetse none upfuye Bujumbura turaduga ubunyene n'abantu babashaka ko abarundi bapfa n'inzara kugira bagumuke erega bararondera bati niki kicoza ari umudugararo mu gihugu batireka turabe nibasonza bazocagira umugarariro inyishu yobiye inyishu ni rujya rugamba ndiko ndakora go kurondera abo bose abagetsi banabi bose nta yindi nyishu abarundi bakwiye gukora iperereza bose kuko mukuru w'igihugu afise amaso abiri nabise amaso igihumbi nuvuga abarundi bose abaye maso ivyo vyose bo bibona muga nkaho nafashe w'igito none ntihanywera abarundi none ko batambwiye bakinumira ivyo vyerekana ko bataramenya kubera aya magume twaciyemo igihugu bagifata minenegwe hari abarundi benshi bataramenya igihugu carico nico cyo tuba twigisha igihugu gukunda igihugu kwigisha ivyo ari byo kubera ntavyo baramenya kuko iyo bababizi umuntu yonoye ivy'igihugu baba camushengeza mugabo abona ati je sindashikirwa umusuma ari bakuru rya muhanuka mengana ibisaza ukaza bavuze ngo ndabe kwa abapolisi bamubonye mu kurangiza kino kiganiro murako murarangiza imyaka 5 muri ku butegetsi iyo haba muri mu ibwiza shingiro ryahavuye murangije ikiringo ca mbere ikintu mwovuga ko cabaguye muri imyaka 5 nikiye ikintu bati iki kintu carangoye cyane kugira ukure mu bantu bize ijabo gitwa kurya igihugu ngaho naho watekebuye rigasha abantu nasanze bize kurya igihugu nico gituma no mwishuri biba bagatrisha yarondera urupapuro gusa ruzogushikana kurya igihugu ntiyavuga ngo kuja gukorera igihugu ijambo ryaga ikintu cagoye cogere nico abize kubakuramo ijambo kurya igihugu igiturire kwiba bakanyonora bakigiturire kurenganya hose kurenganya rega bari kubarondera amahera ntakiwe ntuzurondera ko ari yindi ngorane nigeragira iyo guhangana n'icitwa intwari bereye no kudasesagura itunga cy'igihugu murakoze cyane president ikiganiro cy'imbirimbano cy'uyu munsi kigarukiye ngaha naho ubutaha nk'uko mwabyumvise twako turaganira na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku kibazo c'intambara zibera mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo umubano mubi urangwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi hamwe na bimwe mu bibazo by'ubutunzi birangwa mu gihugu ciwe mu kurangiza kino kiganiro reka ndabasigire